harabavuga ko ihuriro ryinjiza amamiliyoni menshi ku kwezi. Bunyamugabo ngira yaratuze Sibona uko mbona mwe n'ibyo bafise n'ibiki. Mamiliyoni numva yo bayinjira kuri cyane. Bamwe nkatwe ngaho nyene dufise talent ngabo hari ibintu amabanga y'amacano abantu bayafise. Eza rero abantu bafite amabanga nibo batuye amabanga yo baravuga hajya mwebwe ariho nka comedy na kinye n'ije w'imiliyoni. W'imiliyoni? Inasikia na kingorongoro sikupata kandi ni w'imiliyoni. Zifotika. Hizi ni zifotika zimari. Okay, ndumukecuru atanu umwana wa 20 ndaronka nimureke kunkecuza kwanza ndisugi. Mwahora mwihuriro n'ilama ariko ikintu cyambere cyo kiratangaza abantu amakuru menshi ariko aravuga ko ihuriro ryasambutse ayo makuru ni amara je kubatanga narayatanze kandi n'umutima umwe kimwe gusa naciye nsanga muri irya timu yabo hari ubuntu nyene bw'ubucakubiri kaba harimo ubuntu bw'ubujambo afete n'abarimwo kwanza numva ngo bakina badahembwa urumva so y'amafaranga n'amahera make ariko ijana n'ijyanka murindi bayampaye jeno yatora guko ubutumwa kuri Big witonde Big warampombeje Big wa Nge numva nurira Big yarampombeje Big Black Team yego Big iminsi yose dukoranye ibiganiro kandi ikindi naco nuwiteka amabinga abayagwaye none wewe joje numba tikeka ivyo yamututse ko ari ivyo kubera iki aguma bibandanya nabigeretse ngaho uti nimba tikeka ko ivyo ko bamwagirije uburozi atari bwo naco byari bitwaye naco bitwaye je umbwiye ngo ndi maraya ntari maraya naco bintwara. Hello boys and girls, hello wakoze mukubito ndakubwira ko vyamaze komera ndakubwira ko juste gale the real man from Orisa Black Man edition Black ndabura ko twavuye muri studio n'ibintu bicaje kuko mubibona no munsi turadusa tukamanura Mike Shasha reka mbanze kwanza afate kano kanya shimira abantu bose atako batagira kugira ngo babandanye badushigikira ndagomba nkengurukire umwe mu bafan bacu bamwita Heroic asanzwe aba Canada nibashoye kugira ibishoboka vyose kugira ngo dushobore kuronka zino mikro ndakubwira ko tugukengurukira cyane mukama gusubirize aho wakuye Big Bro ni teka ridasanzwe kubona tugufise kubona dushigikira merci sana Heroic mukama akomezagirire ndabura ko twafere muri studio uno munsi nkabandi kumwe na bamwe bo muri team ihoriro muraza ariko avuga amakuru menshi ariko byinshi muraza kuvyumvira iburyo bwanje ngo n'Imana tuzoba turi iburyo bwayo bamwita Nilam bite Nilam ni bon urameze fresh sana afiyo mikuyifata nk'ikijumba ngora na urachokora ndaifate gute urayekereza ukwiwa none ubona ko ari mu aesthetic unajua mikono ya sisi wanawake tunatanga mtu ofisi nta nguvu vise nguvu za kiume nguvu za nini kwa kundi ahandi iwafu bwanje nkaba ndi kumwe na bamwita Dodo Burundi bikwaye Dodo bikwaye wanje ncha kwa wako Wana gairi uko mchokozi babuchuni wala niko nauliza tu niko bien wanje niko bien sana uko bien na wewe wanje niko poa nizera kumeze bien reka tugaruke ngaha kwa Nilam hamaze imisi havugwa amajambo menshi ariko aravuga mu ihuriro kugeza naho binavuga ko ihuriro muri no mwanya ho bari kutarabana hariho kutarabana giyiza hagati y'abakinyi musanzwe mukinana muri ihuriro ayo makuru yo bariyo amakuru none ntimuriko murayabona ntimuriko murabona ibintu biko biraca ku ma TV yose harabibaze ko ari ama buzz aya ni ibintu na beef mbaya iyo uvuze beef mbaya twarabonye na cyane interview wawe Jojo aragutwaye mu butungane arakureze akwagirije ngo amagirije ngo numurozi kweri ki kubahuka kwita umuntu umurozi ganira burya ikindi kintu burya ari ikintu mwe mutamenya umuntu ntumwita umurozi kubera ari umurozi umuntu mubi wese urushoye kubona nk'umumama ngure mama pare kubarabara ngurya umutima wafise urarenze ngo ni nk'umurozi
Sasa rero umuntu numwe tumurozi ko yari umurozi ashaka kugukorera ibintu bibi biruta no kuba nuko uwo murozi sasa rero umuntu mwisi umurozi ntibisigura ko abari umurozi sinamwisi umurozi kubera aroga namwisi umurozi bivanye n'iki ukuntu yitwara nabi ku bantu iyo uvuze ngo umuntu yitwara nabi ngo fata nabi abantu bushatse kuvuga iki sinavuga byinshi ababizi cyangwa bimenye ababizi cyangwa bimenye umuntu wumva ari umuntu nyine agoye ukuntu biravugwa yuko bino bintu byatangwe kuva aho tanguye kuganira na Jojo na Dodo Burundi ati yoba yanduye ingeso mbi Dodo biravuga ko Nilam batanguye kurabana ribi batanguye kujana na mutanguye kujana na wewe umva je mfise ingeso mbi urumva ngo uri inkwezi y'amare ivyo bikura hewe ngo mwarakoze n'ikiganiro ca mbere ngo mwanyoye inzoga yari yanyoye inzoga twari tumeze fresh akubiyeri vyari none ninde yari ituguriye naho twari kuyinwa basi kimwe gusa afite hari umuntu arinda yacusomye n'icupa nka jewe ebana je ndatekereje sana ntaranwa na rimwe urumva ndi nkimbunuza kabisa urumva ariko maze gusoma rimwe gusa nkumvaga pression nikiri ku mutima ndagiserura afite hajya je nari nanyoye kabisa ariko Nilam yari muzima n'ubwenge bwiwe bwose yabijya bintu yabikoze akomeye kwanza rijya cupa rya mbere yashikiyeko nije namubwiye ati nibagwa icupa yari yansi yashatse kumwifana so yabivuze bivuye ku mutima bivanye n'ishavu yari afise kuri ujya mwanya mwahora mwihuriro Nilam ariko ikintu cyambere cyo kiratangaza abantu amakuru menshi ariko aravuga ko ihuriro ryasambutse ayo makuru ni ihuriro yimba ryasambutse ritasambutse je nivyo wabo kumenya je ico nzico je kubyo wanje sinyire mu ihuriro nasiwezi kurudia niyo vyogenda gute ntushaka kugaruka mu ihuriro miliyoni 10 jana ico kintu cyo tuma udasubirayo n'abavukana n'abicanira barasaba ibane bigongwe kubera ico kintu gituma utosubirayo n'icyaha cyo tuma nasubirayo ngenda kiti ntigikeneye ko abantu bacumva haravuzwe amajambo menshi haravuga ko na Dodo kugira asabe kwinjira mu ihuriro yatanze amaheri 100 kandi atigeze akina umuntu agace yibaza mbega nimba waratanze utigeze unakina Dodo ayo mahera yarayo gukora iki mbega Dodo aracasaba aracayakeneye kugira ayakinire cyangwa naho yarayahevye amahera je kubatanga narayatanze kandi n'umutima umwe kimwe gusa naciye nsanga muri irya timu yabo hari ubuntu nyene bw'ubucakubiri kaba harimo ubuntu bw'ubujambo afite n'abarimwo kwanza numva ngo bakina badahembwa urumva so y'amafaranga n'amahera make ariko ijana ntijyanka murindi bayampaye je no yatora guko nayo wanje baguhaye wowe yatora Nilam ngo nibahembwa Nilam amaze imyaka 4 mu ihuriro adahembwa Nilan kuba vyumva umenga ntibabitahura neza imyaka 4 udahembwa bigenda gute nabo nico bari gituma yene bihagarara ko ngo namwe ko imyaka 4 adahembwa reka imyaka 4 wapanze ratibiro ko twavuye katangiye gukina ushimura shima nta na kamera fight abisira genda gatira kamera tukayibura tugataha uko hageze aho dutangura kuronka rero Mporera ciya duhinduka bisigura ngo iyo myaka ine yose twasaba guhembwa batangoya byasaba ko tubanza gukora dutera imbere hama dutangure guhembwa hageze aho twohembwe tubona ko amahera ari karinjira bwenge bitu binasambara ariko ikibazo ni kimwe uwo shobora murabonye ngena amafaranga yinjira ariko umuntu akabaza ati amafaranga ko ari yinjira nta contrat mwari mufise kuko umuntu ugira yishuza ibintu avuga ati je dufite aho twasinyaniye burya hajya kontra ikintu cya mbere kontra hariho uy'urwandiko hakaba na kontra y'ibiganiro na kuelewana kontra si ngombwa urwandiko muzo mukaelewana nta muntu mugatahura na leta irabivuga barumvikana none nk'ubu wavuga ugende witwarira ihuriro ko rigufitiye amafaranga wowe twari iki kice kivyemeza ko rigufitiye amafaranga umwumvikano n'ibikorwa byanjye nakoze biraboneka none uwo mwumvikano ufise icabona icyaha icyabona biriho aho twakorana bariho simvuze ngo bari ngo bajya muzi bandi hariho n'abandi ba mbere bavuye kontra mu bisanzwe kontra hari abazi kuko nk'ubuje wanzaye muri team ihuriro komanda
komanda arafise kontra bamutoka mbari bose yani ntaguciriyemwo komanda yaravuyemo kandi komanda yavuga ati komanda urumva bo barifanyisha bakabiheba basema katumuhera umuntu atamurika hari amajambo menshi ariko aravuga twarabonye jo interview ya Jojo avuga ati wewe wari nk'umwana ati nta kintu na kimwe atagukorera yarakureze mu bandi bana ariko ukaba umwihakanye ati niyo hazogera niyo mwoshika mu kuzimu ntazopfa kuba bari wavyakiye gute ga Nilam Nimecheka sana. Waratwenze cyane. Sana. Basi jana acha. Nivyo nibimbabaza baratweye. Utu umuntu ashobora kukubwira ngo muzoburana mpaka mukuzimu. Namwiciye umuntu. Namutwaye na parcela barayiheba. Nuwo biciye nyina arababarirwa. Baramubabarira. None gute umuntu yovuga ngo tuzoburana mpaka mukuzimu kwera igituti. Nabya kunaningi mu munizi. Nilan apari ibi bintu bavuga ngo wamwagiriye uburozi n'ibindi byinshi nta kindi kintu mwari bwafe na Jojo yepe kana chu turafise amakuru avuga ko mwatangwe gushwana igihe umuhungu mwasohokana yitwa Alain atanguye ku Jojo atanguye kuzara mushira ku mastati curafu fuha gute sinafushe kandi Jojo ariko aragerageza kuzinya kesi avuga ko ari Jojo yarambabaje Messi ivyo vrema Jojo tunashobora gushira ko umushiranje kuri stati ngo mbabare bibaho kuko Jojo iko na bwana sasa no shavura shitse kumusheri wanje ne ugira umwandikira amajambo ngo kumbe ngo ni kaka yako bongoya akwandika iyo bita biriko ibi bintu birebire ku bintu tutari twiteze Nilam bamana cyane na Jojo wanashaka no zakozi amusohokaho muja hose mwahora mujana hano ukavuga ati mbega ubwo sigwa rukundo rwa mpemuke ndamuke mwari mugezemo jana Jojo nta rukundo twari dufitaniye cyangwa ubugenzi bwa cyane bwa hatari Jojo nibibe ya manager wetu ni manager afite ati eba change hizo ngapi utoke ne kwifotozanya na Jojo cyangwa kuba turi kumwe si kawaida kawaida Jojo nta bugenzi agira abanyana agakwibwirira ko atabugenzi agira n'abakobwa Nina Jojo yavuze ko ashimira Imana kubona hari ingeso zimwe utoja kumubeshera ati nk'ubu urabona Nilam ibintu ariko aravuga yabaho nari naho ranje mu bagabo yaransarishije none Jojo kwanza ni ntashobora kumbwira amabanga yiwe nta n'amabanga yiwanje twego jana Jojo ntabwo naho nagenda ngiye gushutinga bishize ngo yaje tunaenda ariko yaguhindaro warara kwa Miss Jeffis mujambo se mama fise papa nije n'umukobwa wa mbere je mama wanje ari ngaho ubwa ni nka sister wanje niko na mama niko na baba niko na familia tena yenye kujeshimu Jojo ntashobora kundera ashobora kumpindaro nimba arizo njya ngaburiye sawa yarazingaburiye kuko nanje nahita ndabinjiritse ilikuwa ni nguvu yangu nilikula nguvu yangu si nilitumika ega jesi mbaye kubera views bobo narakora views zikinjira na ndana rotire franga wanaemea kunakula mimi hakunipa mandaro jewe ya mayo uko ndafisi wacu niko na kwetu niko na mama yangu na baba yangu jana kuna ari kununga kandi jana mwana umukobwa yotunga uko akubwira yuko n'umukozi w'umukobwa adashobora kumutunga yani nta bujama keneye nacaje dushikiriye Dodo fisi ibibazo vyinshi nashobora kukubaza umuntu aravye interview ejo Jojo ashoboye gukora yaranavuze ati Dodo mwishinge Nilam cyane ariko umenye ko umwanya n'umwanya ashobora kuguhemukira atabwo ntunamwerekana amasokre yanjye ati je akwa no gufyeta ibirenge byanje ahubwo yavuze ko ari impanuro ampaye afite ibyo sishoka ndavyinjiramo kanini canke cyane vuga nanje ngo ndamutekerera impanuro nkuko nanje yantekereye impanuro
so aha ku isi twese turi ingenzi sivyo shobora kuva ngaha muri iganiro nkatitara ngaho nkaba ndapfuye canke n'ubu nyene n'iyi mikro nsubire no kuyivugira ko nkaba nkagiye sivyo so umaze kumubikira rero umuntu inzigo yakazitira bisigura yuko nawe Jojo ntuzi iyo wavuye kandi ntuzi niyo uri kuraja urumva burya ubuzima nitombora urumva uyu nyene uri kuragaya ejo niwe yogufashije urumva numba ariko arafashwa nawe warafashijwe urumva uko ni jambo ry'Imana riravuga ufashe nawe uzofashwa n'abandi urumva Jojo ari bungenze kuri umwanya yavuze ati ko bazokwiruka mpaka mu kuzimu imagine wewe ni mzazi mwenzangu sivyo urubatse nanje narigeze kubaka uko uri nanje narimeze uko nyene nzi uko umukobwa utwayinda misi yose uri umukristo wirirwa ku masengesho kubera iki umukobwa umaze kuba ufise inda akaburika kaba kuguruye guko ntuzi ugiye kuvyara iki ntuzi ugiye gukora iki ntuzi ugiye kubaho gute Imana niyo ifite ubuzima bwa Jojo kuri umwanya so umaze kwicara iyo ni impanuro ndamutekereye nkuko nanje yanekereye impanuro umaze kwicara uriko uguma urondera bifu ukaguma umubikira ikinongo umugenzi wiwawe Jojo si vyiza hindura iyo ngendo yihindure wicare hasi kabiri gatatu wiyumvire iyo wavuye wiyumvire aha kwisi nyuma yaha tuzoja hehe uzoca umenya guharira ego yaragututse kandi ntavyanka mwaragiye muraburana baravuga musabane ibigongwe uranka ugomba kunguruza urubanza kimwe gusa umenye ugufunze siwo agufungura woshaka wobigereza ngaho urumva mugaharirana nkuko yahariranye kuvuga naho ngo agende ku TV yo sasa bikigo cyo kintu nikibaho ntabwo uri Imana ni Imana uragenda mu kinyegero ahantu yihishije ugafuka amatimana nuku none wewe kubera iki mugenzawe wo mukorera ivyo bintu tunganya aha turi kwisi unanisikia uko mjamzito fanya maombi za kurusengero Imana igufashe wibaruke neza yani uwe na familia yako mzuri muenjoy ibintu by'amabifu kubikirana inzigo bishatupana wakati acha kumjengea bifu mwenzako kuvuga naho nanje kwa zompinduka ego ni vyiza ni aminduka ntaco nzobifata uko nyene bizoba biri nuko nyene inacyane Nilam twarabonye interview ya Jojo ariko aravuga ati yaragutunze mu bana yarakugaburiye yakureze mu bandi aho umuntu agaca avuga ati Jojo arabivuze mbega wowe uko bwawe bivuga kwiki Jojo bivuga ko nimba yarantunze yarakoze nawe azotungwa n'abandi ariko arabyara yaratunzwe imbere y'ukuronka yaratunzwe nawe kandi ntazi niyo ariko araja yashoboye kuzotungwa n'abandi benshi bakanavuga turatanguye kubona benshi batanguye kuvuga ati ibi bintu Nilam yerekanye biriko vyerekana yuko hashobora kuba ari ikibazo muri ihuriro binashoboka ko umwanya n'umwanya ihuriro rishobora gusambuka ayo makuru yo bariyo abo makuru none uburinzi ubona abantu umwe babiri batatu bakuriye ahantu bahora bari bose bahuriye hamwe nkuko bitihuriye ko hari ikintu kitagenda neza iyo uvuze abo batatu bane ushatse kuvuga yuko jowe ndavuyemo ubundi afise chano yiwe ariko ashaka ivyiwe undi gasore si urumva Sasa rero umenye yuko aho hantu hari ikintu kitagenda neza iyo uriko uravuga ko bitagenda neza twarabonye gasore afise cheno yiwe drama afise cheno yiwe n'abandi biriko biragenda uko ariko murafise abasaje hajya murafise ahantu muhurira mbega ivyo bibazo muramaze kubiyaga hagati yanyu kugira murako vyokemuka imbere kwanza ya bamwe gukora ibyabo abandi kuja hirya nisha kubafata kuvuga nabi ku TV nuko yene habanje kubanye na marenyo menshi twagira marenyo atinyagira ipamo nishonye n'umwe nkabwa kubera iki muri abo benshi twarabonye abatanguza ama TV yabo ba gasore ba drama n'abandi kubera iki muri abo benshi ari we ubahuse kubivuga ku ma TV online kira
afite umutima wiwe mimi bajya hariho abantu usanga umuntu abika ishavu akaribika akaguma indara hagati jewe ako jewe kubera ishavu ry'iwanje arasubira mbabwira umutima haciye iminsi ibiri bibaye nubuhe butumwa nize feedback uri kuraronka ku bantu haba bari mu ihuriro n'abatari mu ihuriro hari ubutumwa ariko arakubwira kuvyerekeye bino vyamenyekanye haba kugutera ubwoba cyangwa kugukeza ko wavyo bahutse ndashimiye kwanza abafanzi unaona kipindi cha Jojo baramututse sana kandi ndashimiye abantu bari hanze n'umugabo n'abapera abantu bari hanze abo twahorana mu ihuriro bavuyemo pera ubu bamwe barerekana bambwira ati vraiment pole hakuna kitu Mungu anakuona na kufunga kusaidia mabandebesha vraiment yani hapana kutusa nawe ko behind the camera ari umusaza tavuga mu izina Rastaman akobesha baravuga ati ibi bintu byo mu ihuriro byatanguye kera nimwe mutatangwe gutahura abantu iyo mubivuga kare byakuba byakemutse ati wanashaka vyaherigiye ku Rwanda bavuga ko benshi yarenganijwe kubera iki mwe muvuga ko komanda yarenganijwe mutamuvugiye ico gihe canke naho mukurikira ico gihe komanda urumva ntigeze atwegera nk'umuryango ngo tugende pembeni atwumvisha icatumye avamo urumva ababanga bari bazinaniye na manager niyo yatumye urumva twabonye ngo komanda yigumuye yagiye twamenye byari byo rakwe twari bwamumenye twamenyane sana mu nyuma mumaze kubimenya hari ico mwakoze kugira ngo ivyashikiye komanda namwe nibizo bashikira tumaze kubimenya tubimenya nyene tubimenye vuba nyene si ubona nyene bibaye kuko ihuriro kwa musanzwe yatangiye kuyumba igihe bisanga mani nyene iri mu guhera bamwe bakabatelefona baze muri shuti ntibaze y'abasiyeni amarenya gakorwa ntiyagiye ikivamwo biranavuga ko kuri bisanga mani nyene Alvin Smith ngo ariyo yatanguye kubatera akagera caja mu bindi Dodo biriko biraza kuguva zidasanzwe ariko wowe ndabona uri nk'umuntu ari hafi Nilam cyane benshi bakanavuga ati bino bintu Dodo ashobora kuba vyegereye cyane arazi aho vyavuye arazi naho biri kandi Dodo turazi ko ari umufasoni ubu uravye ingene bimeze uri gukora iki kugira ngo ushobore guhuza Nilam na Jojo kugira ngo ibere ryayaze ntibandanye kuyaga kimwe gusa ubu numva Nilam yaravuye muri yo timu yiwabo Jojo nk'umuntu amukuriye kubera Nilam je twamaturi hafi kabisa umubanye n'ukungena yaga n'ukuntu ameze n'umwana yavutse muri 2000 n'umwana kabisa kumbona cyari muto ntararonka impwemu no nta mwana agira je ndamukuriye Jojo aramukuriye so nk'abantu twe tumukuriye je murandamuhanura gose cyane nkambwira hari abantu wowe udakwiye kugendana n'abantu ukwiye kugendana bivanye n'imyaka yiwawe so ikintu je nobwira Jojo ashaka yobireka sivyo akabona ko ari ivyisi kandi ko ari ibintu bihita birengana umuntu arashobora kukubwira ngo umurozi ngucuba umurozi oya none we yikeka ikibasi ashobora kuguca agenda ku makonvokasiyo ku maki oya hajya yari basi nkajewe konvokasiyo niwe yayirungikiye je mu telefone cyandambira nta kuntu wayindungikira mu telefone ironderere nyumba 10 uyimuhe hama ayizane muhira hajya yari guca nyandikira kambwira Dodo bimeze kuko je nari kumbahuza nkavuga ati numbaraga gene numbaraga kosa kabaye nawe yabikoze kubera ishavu ntabwo yariwe so reka twicare hasi tugikemure beze bitarinze kuja ku ma social media ibintu bikandagara ahubwo je kimwe novuga ko yamuteye chance no mukobwa kubera abo bafite support nyinshi afite abantu bamusupportinga cyane bari hanze urumva kandi vuba muzobona ibikorwa vyiwe kubera afite support y'abantu batari bake kimwe gusa umuntu urashobora kumwimbira icobo ugasanga ntakiguyemwo canke akiguyemwo Imana igacisuka kwa kavu so kimwe no mubwira Jojo abihagarika birekeze ngaho ubuzima bubandanye abandanye mu vyiwiwe na Jojo abandanye mu vyiwe amwo kuvuga ngo bazokwiruka maka mu kuzimu nk'ura ashobora kugira ikibazo akagira ingorane bivanye n'ijya interview umuryango we uvuga
hari intavu twabonye umukobwa yavuze afite naho ico kibazo kigirira ari muhiri wacu urumva ni accident irabaye ntavyo ndamyifurije n'Imana irabizi birabaye ni nka accident hajya umuryango ucuraba kijya kiganiro deja baramaze kukidownloadinga abiko baragifise mu telefone ngacavuga umuntu yamaze kuvuga ati bazokwiruka urumva ni wakoze bino bintu bijya bintu rero si vyiza akarimi sikeda sometimes naho tuvuga nabi ariko tuze turaraba tuca twisubirako je ndashobora kuvuga nabi mu nyuma nkavuga iki kintu ntabwo ari cita aca nisubirako nkahindura indimi yani ko bimeze ariko arabivuga hamwe vyo bandanye uku urubanza babwiye mwunguruze mutware muri park wewe witeguriye gute kuburana runo rubanza kajusi kuwa sinishe sinivye sinapasa uyu muntu taenda inyuma yaho uwa waramutumye ko abashingana haye Jojo kugira umusigurire musubize hamwe yawe cyangwa usigurire umugabo wiwe ntabifate nabi ntibiba ndamusigurire none naho peje yatwicaritse akaraduhamye aravuga ati Jojo rero ko mba yagututse kuko nawe hari ivyo mu mufitiye isa rero reka muburanire igitutsi muganga wanje kumuriha ideni uko ideni n'igitutsi sico kimwe ideni rirababaje banza muri ideni muce muburanira igitutsi Jojo ngo je ntibibaho baca baramagara umugabo wiwe arinjira indani umugabo we yaravuze ngo nerekane ngo konda opeja arabona ibiko bijanye cyane n'ibintu opeja shaka umviza rege ndamwicarana muganire nk'umuryango Jojo ngo yango je shaka mu muhane sasa opeja avuga none tumuhane gute wasiko mwumvikana opeja caramwandikira ibirego ati tora ndakwandikiye nimba uzogenda kubandanya urubanza kenshi opeja mwirukanye mu maso yiwe ajambwira ati genda urubanza rwanyururana ni wose ko kucara mwicara we yashaka ngo bampane umva yashaka bafunge uce mva mu gashokani unende mu TV ngo yose y'Uburundi mvuge yashaka sema Jojo yaye suko opeja kwambia genda arambwira ati dada ni mitahire tuba dusena basozera wose aba amafaranga ngana gutihurira ntiwaronka nayo bampemba gutike nakoze n'ikinini je narashatse kumuhebera murumva abigize birebire bizoba birebire uti rero wewe waramufasha butumwa ukorera Yesu nibaronka nayo bampemba none umbwira umuntu kamubwira ati bana sikuzangu ivi nayo nike cyangwa amahera ariho we nugira ikibazo kora naho gumara kagatima si wandugu uwose atanipa ukimkumbusha tena natari ngine Dosa haragira ngo harabavuga ko ihuriro ryinjiza amamiliyoni menshi ku kwezi Bunyamugabo ngira yaratunze yaruze Ese bona uko mbona mwe n'ije bafise n'ibiki mamiliyoni numva yo bayinjira kuri cyane bamwe nkatwe ngaho nyene dufise talent ngabo hari ibintu amabanga y'amacano abantu bayafise eza rero abantu bafite amabanga nibo batwiye amabanga yo baravuga ati hajya mwebwe ariho nka comedy na kinye n'ije w'imiliyoni inasikia na kingorongoro sikupata kandi ni w'imiliyoni zifotika hizi zifotika ziganyene comedy injiza w'imiliyoni comedy komanda na gasore imazigiye kinini ya kera komanda na gasore ko baranjinga ikondo cyo comedy mengiza amani amisi jere simu bya wapi yani araharira nagira ngo barabereka amafaranga yinjira ku kwezi inama ni haba ati ngene twakwijye ku twagira renyo kenshi kwa kutumvikana baragadaho byose byanga ako barabwira ati ku mwaka twinjije miliyoni 2 ku kwezi bitwinje kunazanye kesi y'amahera ngira uyo munsi bash yagusanga yemboza akabwira ati wihenze ukanasubira uraruvuye Nagasore ntavyo mwamubwira kandi yari we numva ngo yarafise ngo umuti wose nako yarafise ingufu zose kuri ya minsi biravuga ko Gasore ari huriro yamuguriye umuduga yo atavyikubwira Dodo birabandanyije uku bibaza ko ibintu vya Nilam na Jojo bibandanyije uku ga Dodo bishobora gushika he Imana nizo mugwanirira Imana yamukuye hajya kwizone ujya mu pejira mukoreramwo ibona nyene ko ari ibintu bitagira umutwe n'amaguru mpaka
yandika dossier abarungika handi nizo mukurana hariya nyene kandi navuze ati wagufunze si wagufungura ya ariko wasinye ni wasinyu kandi nikindi naco kawaida nubwo yo mwitwarira hariya urubanza rwariciye uyu yaramututse nawe aramusubiza ibitutsi sinzi kijya kiganiro yakoze kwa Isaac ko mwakibona yaramututse birenze none hari ibitutsi boba baratukanye vya grave byorenga kandi ikindi naco nuwikeka amabinga abayagwaye none we waje no batikeka ivyo yamututse ko ari ivyo kubera iki aguma bibandanya nabigeretse ngaho uti nimba tikeka ko ivyo ko bamwagirije uburozi atari bwo naco byari bitwaye naco bitwaye je umbwiye ngo ndi maraya ntari maraya naco bintwara urumva umbwiye ko ndumusuma ntari umusuma ntaco bintwara oya wikeka amabinga abayagwaye iyo babona ko atari ivyo yamututse nta kuntu yari kubishikana hariya kimwe gusa bimubabaje yari kwegera abantu ba hafi ya Niramu ati je yarambwiye uku ni mu myihanikize ntiyashatse ngo ibintu bigende bigeri iyo bidume ahubwo yashatse nyene kumuha hiti uyu mukobwa yivumire nawe nyene bamubone ku makamera Niramu ngo ni hiti ngo wahitinze barakaze wewe urakaze telefone yiwe huzi nimero zimwe za +1 ko zidahera mana ndago Niramu nike kintu usaba na cyane usaba abakunzi bakurikirana ama cinema mu Burundi niki kintu usaba abarongo yihuriro niki kintu usaba bari baradukikana muri no mwanya kintu usaba abantu bari baradukikirana cyane nk'aba bita ngo ni basi oba matima atandukanye bagerageze kubona akamaro umukozi abamariye bagerageze kubona anakipaji chake reka tumutunganyirize abadahubwira imbere yo kurongo banza gukorera ubusa bagerageze rero bamenya agaciro k'umukozi Dodo akajambo kagasunika rugi nike kintu wabwira bari koradukurikirana abakunzi b'ibikorwa mvabwenge by'abana b'igihugu ya abakunzi ba entertainment muri rusangi so ndabakunda kandi ndakunda ukungene muguma mudushigikira je nubwo bantu kacane mu commentaire ariko ntaco bintwaye guko umuntu amaze kuntuka muri commentaire akaca yiha peni yo kuraba kijya kiganiro vraiment ndabakunda vraiment bicha biguimpa ya biransunika gose ahubwo bituma yuko noguma nkora burya bugafre nyene zijya mistake nkaguma ni yani nkora ibyo shaka kugira babandanye bantuka umwishoba kandi barantuka ariko barankunda misi yose iyo mazigiye nakoze ikiganiro baguma batelefona ba Benishu ba Big turamukundiye Dodo turamukumbuye Dodo none kubera iki muntu kamuzi ko mu nkunda nimureke kuza murantuka guko ndazi muramukunda Dodo Burundi nimureke rero kuza murantu okay ndumukecuru atanu umwana wa 20 ndaronka nimureke kunkecuza kwanza ndisugi kandi uratanguye unyibukije ibiganiro ngo horugira ngo abajournalist ukabagurira inzoga ngo ngaro n'abakubesha ngo mukore ibiganiro kugira ngo wagurire ngo inyama ngo ni inzoga ubutumwa kuri Big witonde Big warampombeje Big wa nge numva nurira Big yarampombeje Big Black TV yego Big minsi yose dukoranye ibiganiro ampamagarira ku micopo ama brochette yo tagakubita abantu babona mu TV ama bibiyeri byose akicumite Big warampombeje nje gutuma avuga ko atamera ngise Dodo naho yewe wampombeje rero gira unsove Big gira unsove waharura jya ma interview twatanga gukora Big na interview ya mbere mbe ari kuri views zingahe mbe manze kuraba ariko muri dukoze hirya yejo gira uturondere Big Big yarantembeje n'ukuri oho mwarakora ngo interview ngo gusanga ngo defaje 50 mili gacuronga 50 views none suko nyene n'ukuri nuko byari bimenoye ni mu biranga gaye nundeke Niramu ndagushimira ko wahevye ibyo urimo ukabana natwe nizere ko vuba cyane nawe wavuze ngo ugiye kuva mu ihuriro TV tugiye kubona ahantu hashasha uzotangura gukenera ngiye kumbona tugushimire Dodo Burundi ko wahevye ibyo urimo bashimiye cyane abafanzi banje ndabakunda ubu ngiye no muri comedy ro ndabatera inkuru yakazi kose jewe ni twende ndose mwende uko nyene umugani wa kugira ndonye nyene ko munda nyene ho vyimbirwa urususu rukangana ukuruguru rukanga cyaguhaga abantu
kuri micro juste gale ke the rumor from RSA uraza kubona akabande ngaho ufise icwanisha cyane cyuduterera urashobora kutwandikira yaba WhatsApp canke simple call appel simple urashobora kututora reka nsubire nshimira mwita heroique yashoboye gutuma amarira y'abantu benshi cyane baguma bavuga ati juste gale gura micro musaza yavuze ati jeyo ndi muri Canada ndavyikorera tu byananiye abagabo benshi ngo murabikore papa merci du fond du cœur merci infiniment mukama gusubiriza wakuye tubabwira n'abandi bafise umutima tuba dufise ibintu byinshi tuba dukeneye ko mudufasha yaba malense cyangwa ibindi dugorane duto dusanga tuba tudufise kandi umuntu agirwa n'abantu reka ndabakengurukire cyane kuri micro juste gale ke dreamer from RSA behind camera akabari umusaza wa Madrid aherigezwa na photography kwa kuri handi babwira ati bye bye ciao hasta la vista urakubita umukubito kubita none